Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shahisa Nakaza again. Kuri bashasha ndabahaye ikaze kuri Igasha TV. N'ibintu bitanu namenye nibungenze. Icambere abantu bose ntibagirireko. Je nari nzi yuko nahora mbona abantu bafise inda bagenda baracira canke bavomisa mu gatondo, ariko nasanze atari ico kimwe bose. Je ntabyo nagize, ariko hariho abo tuvukana ababanyi abagenzi babigize. Si ukuvuga yuko ujya muvukana byagenze uko nanje bizogenda uko canke ujya mugenzi wa byagenze uko bizogenda uko oya, biratandukanye kandi n'inda ziratandukanye. Ivyo ntavyo narinzi. Urashobora kubwirira ko kunda ya mbere, kunda ya kabiri ukamererwa neza uko isi hagati n'iyisazi mbona nari mfise. So inda ntizisa, ireko ntirigira bose, ijya vyo kugwaragurika kugira si vya bose kandi ntibizoza kunda zose. Hanyuma ica kabiri, kuvyimba cane c'est pas normal. Vya bintu uvuga bakubonye uvyimvye kuko wowe nibaza ko uzovyara umuhungu canke nibaza ko uzovyara umukobwa, kuheba ngo uwo muntu akugize nk'uko oya. Ni wahinduka cane ukavyibuha cane canke ukonda cane ugatibiro cane, c'est pas normal. Ja kwa muganga umubaze. Ica gatatu, bijya babesha ngo nywa amazi menshi ngo umwana wawe azoca avuka asa neza. Yo barakubesha. Kuko hariho abantu banywa amazi bakayiyahuza ariko bakavyara abana still bafise cagi kushe cera twese tuzi n'abana bavukana kandi bijya c'est pas grave. Je umwana inyuma y'imisi 2-3 ko bica bihera bamwogeje kangahe. Sinavuga ko wakwiyahuza amazi udashaka, uyashaka ni sawa, utayashaka ariko ntubifate nk'igihano, barakubesha. Umuganga ashobora kwihenda ivyo utumva neza utusiguza. Wumvise atari kagusigura neza ja kuyundi umuganga ashobora kwihenda. Je nari nzi ko abaganga batihenda ubwa mbere. Hari ikindi nuko kunguka ibiro vyinshi cane birenze urugero, sivyo, si vyiza. Ja kwa muganga urabe impamvu yo biriko iratuma uduza ibiro anormalement. Kutwaririza, ikintu cerekeye gutwaririza, c'est pas parce que mama wawe yakubwiye ko yatwaririje ibitumbura canke urwagwa canke ntavyo nzi sinzi ivyo yatwaririje ngo amakara ngo ingwa ngo amabuye amatafari imvura ivyondo, wowe ntuzoca utegerezwa gutwaririza ivyo nyene. Hanyuma no gutwaririza si bose batwaririza. Jewe nta kintu na kimwe cinje cananira, ntaco nanka kurya, ntaco nipfuza kurusha ibindi. Ego bien sûr hariho utu envie two umuntu afise inda, nashobora kumva ko nk'ahantu ivyo kurya bimose, kuba banyu ivyo kurya bimoteye, nategerezwa kubirondera hasi hejuru. Mbonye umuntu ariko ateka muri filme gusa, ona filme muri televiziyo canke publicité canke iki nkabona nk'ikintu cinjya direct, nahamagara abantu bose ndakwinginze unzanire iki niki. Bama bariko baratwenga abagenzi banje aho tuvukana bavuga bati wewe barakuroze, ariko nta bintu biri bizarre naswaririje. Si bose rero batwaririza ibintu bidashobotse bitarika oya. Ariko kandi nabigira peut-être ko niyo mpamvu babumva muri uwo mwanya. Umuntu yumvise yifuza akavu genda ukamuzanire n'ivya bimufasha kumererwa neza. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. Nizere yuko hari ico byabafashije. Namwe ni mwamufise ibindi mwaciyemwo mwabonye mushaka partager muri commentaire. Ntimwibagire kugira like, share na subscribe. Ahubwo nyene mbega abantu mutagira subscribe why? But why? Ntibikuzuriza telefone nta mega extra agenda kubera iki mutanezereza nanje ngo ndabanezereza. Gira s'abonner. 50% y'abantu bandabira ama video ntibari abone kubera iki? Gira s'abonner, subscribe.